Umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure ryacu ari na yanyu Muhuza TV. Uno mwaka tugiye kubageza ko amakuru ariko avugwa agezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka cane mu gisata c'ubutungane aho tugiye kugaruka kwirekurwa rya Gerard Ndayisenga yoba yarekuwe atanaburanye. Uyu Gerard Ndayisenga akaba ari intwazangabo mw'iperereza ry'u Burundi, akaba azwi mu mabi atagira uko angana yakoreye mu ntara nyinshi z'igihugu. Muri ayo mabi harimo kugandagura, kunyuruza abantu bakaburwa irengero, kuboreza igufa abanyororo, kunyaga ivy'abandi, kandi nta kabi atavuzwemo. Yaranavuzwe kandi mu bijanye no guturira ibohero rikuru rya Gitega. Muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2021 harabaye ico abarundi bafashe nk'igitangaro. Gerard Ndayisenga yarafashwe ajanwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba kubera uruhare yagize mu rupfu rwa Augustin Matata. Kuva afatwa ntarigera aburanywa. Niyo Mpimba yayimazemo umwanya urume rumara, akaba amaze amezi atari make yarasohowe ngo aragwaye agiye kuvuzwa. Bamwe bakavuga ko hari abantu batatu bagomba gutanga umuco kuri iki kibazo ca Gerard Ndayisenga. Uyu yahoze ari intwazangabo mw'iperereza ry'u Burundi, akanavugwa mw'iturirwa ry'ibohero rikuru rya Gitega. Muri abo batatu hakaba harimwo umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba Colonel Serge Nibigira batazira Gikona. Ibi tukaza kubigaruka ko muri ano makuru. Wa kabiri kandi yotanga umuco akaba ari umukuru w'iperereza mu gihugu hagati Colonel Domicier niyo nkuru koko ariwe agaba Gerard Ndayisenga mw'iperereza kandi atsinda akaba akurikirana n'ibibera mu gihugu hagati. Uwa gatatu ngo yoba ari nawe abibazwa ku rwego rwo hejuru n'umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona ajejwe ubutungane. Aba bose turaza kubagaruka ko muri ano makuru mw'idonido ku buryo burambuye ntuze gucikanwa. Aho umuntu aravye ibibera akarenganyo kari mu rwego rw'ubutungane, hakaba harimwo abantu bapfungiwe ubusa uko bangana, abanyororo bahejeje ibihano ariko bakagoma bapfunzwe. Ivyo bikagoma gutyo naho umushikiranganje Domine Banyankimbona ajejwe ivy'ubutungane ngo nawe aba yabimenye. Ngo umuntu asigara yibaza rero ngico uyo umushikiranganje yoba abereyeho. Benshi bakabona ko iri pfungurwa ry'uyu mwicanyi azwi cane mu gihugu c'u Burundi Gerard Ndayisenga rikwiye gutomorwa nk'uko nabwiye abantu batatu tuza kugaruka ko muri ano makuru mw'idonido harimwo n'umushikiranganje ajejwe ivy'ubutungane nga mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bavuga ko nyiricubahiro umukuru w'igihugu ngo yobagira umushikiranganje w'igitoro. Ibi benshi bakabivuga batwenga, bamwe bavuga ati ko tagitoro dufise, nabo bati none ko wagenye umushikiranganje w'ubutungane atabutungane dufise. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko muri donido yano makuru. Fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere no Muhuza TV nkwaye kaze muri ano makuru. Ni benshi bafise ababo bapfungiwe mu mabohero agiye atandukanye nga mu gihugu c'u Burundi, mu busho bw'iperereza n'ahandi henshi agiye hatandukanye, hoba ahazwi n'ahatazwi. Bamwe barahejeje ibihano vyabo mu munyororo ariko ntibarekuwe, abandi nabo bagumijwe mu munyororo ntibarashikirizwa urwego rw'ubutungane. Ariko Gerard Ndayisenga uyu intwazangabo mw'iperereza ry'u Burundi azwi mu mabi atagira uko ngana yakoreye mu ntara nyinshi z'igihugu, harimo kugandagura, ukunyuruza abantu bakaburwa irengero, kuboreza igufa, tortira abanyororo batandukanye, kunyaga ivy'abandi, kandi akaba nta kibi atavuzwemo. Uyu akaba yarekuwe. Uyu yaranavuzwe mu bijanye no guturira ibohero rikuru rya Gitega. Nkuko nababwiye mu funyafunyo muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2021 harabaye ico abarundi bafashe nk'igitangaro. Gerard Ndayisenga uyu yari igihangange mw'iperereza ry'u Burundi mu kuboreza igufa, kunyuruza no kugandagura. Uyu yarafashwe yajanwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba kubera uruhara yagize mu rupfu rwa Augustin Matata.
kuva afatwa ntarigera aburanywa na rimwe. Niyo mpimba yinjijwemwo ayimazemo umwanya urume rumara, akaba amaze amezi atari make yarasowe ngo arwaye agiye kuvuzwa. Umwe mu babibonye ndetse akarwa no mu Gahundwe yavuze ko Gerard Ndayisenga yamubonye mu bubare mu Kamenge. Uyu yavuze ko uyu wahoze atwara iperereza mu ntara zitandukanye z'igihugu, Gerard Ndayisenga yaragirijwe guhohotera umunyagihugu yitwa Matata, aho vyamuviriyemwo gupfa. Uwo Gerard Ndayisenga yarahagarizwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu, ngo ariko rero Gerard Ndayisenga ntiyatevye mu munyororo, aho bavuze ko agwaye mu mutwe ariko akaba atigeze aja kuvurirwa ahazwi ko bavura ubugwayi bwo mu mutwe. Ku munsi wa gatatu Murantunge, ku munsi wa gatandatu akaba ari kwigenekerezo ya gatatu ruhesha uyu mwaka wa 2023, ngo Gerard Ndayisenga nk'abandi barundi bose ariko afata agakanywa bita Royal ku kabare bita Kumbaho munsi y'ingoro y'umugambwe CNDD FDD mu Kamenge, kwibarabara riduga ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Aho rero akaba ngo yari kumwe n'akana gato, biboneka kuko bakagwaye n'uwundi muntu umwe. Gerard ngo yahanyoye icupa rimwe atamupolisi amucunze nk'umunyororo, reka atana umwambaro w'abapfungwa yambaye. Yari yambaye impuzu za siporo bita training zirabura zirimwo ibara ritukura, inkofero yirabura n'isandare. Ngo akaba mbere yariko yiyunguruza n'imodoka voiture Toyota Probox ifise imparati A26228. Gerard we nyene ngo niwe yitwarira imodoka. Bikaba rero ngo bitangaje ingene umuntu yishe umuntu yidegemvye kandi yari yapfunzwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Benshi bakaba bibaza nimba kwari uguhuma amaso abarundi, ngese ngo none nyene icubahiro iperereza ryiwe ivyo ntiribizi. Utwara iperereza Murantunge, utwara ibohero rya Mpimba ntazi ko Gerard Ndayisenga atakibarizwamwo. None Gerard Ndayisenga yaraciriwe urubanza arezwa. Ivyo nivyo benshi rero bibaza bakabiburira inyishu. Si ubwa mbere kandi turonse amakuru avuga ko Gerard Ndayisenga yabonetse mu bari mu Kamenge. Ingwara bavuga ko yagiye kuvugwa, biraboneka ko rwabaye uruyeri rwo kumusohora ibohero. Hari abakwiriye gutanga umuco ku kibazo ca Gerard Ndayisenga nk'uko nabibabwiyeho mu mpfunyapfunyo. Umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba, Colonel Serge Nibigira batazira Gikona, ngo niwe wa mbere akwiriye gutanga umuco w'ingene Gerard Ndayisenga yasohoye ibohero rikuru rya Mpimba atanu urubanza aciriwe, ubu akaba adasiba kuboneka mu bubare butandukanye mu Kamenge. Wa kabiri ngo yotanga umuco n'umukuru w'iperereza mu gihugu hagati, Colonel Domitien Niyonkuru, uko ari we agaba Gerard Ndayisenga mw'iperereza, kanatsinda akaba akurikirana ibibera mu gihugu hagati. Ngo yobazi ko uwo mukozi w'iperereza asigaye yidegemvya. Ikindi kibazo benshi bibaza niba Colonel Domitien Niyonkuru atwara iperereza mu gihugu hagati yoba yarabimenyesheje umukuru w'igihugu ko Gerard Ndayisenga yoba yapfunguwe. Uwa gatatu ngari nawe abibazwa ku rwego rwo hejuru n'umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona. Uyu ajejwe ubutungane. Amategeko agenga abanyororo ngo yoba aramwe ku banyororo bose, canke hariho intakorwa ko no mu gupfungwa zigumana ububasha budasanzwe. Ati bigenda gute ngo vyorohe gupfunga imyaka 8 inzirakarengane Christian Butoyi itigeze anaburana, ariko bikoroha gusohora umwicanye nka Gerard Ndayisenga ibohero. Benshi kandi barahavye ibibaye kuri uyu Gerard Ndayisenga yavuzwe mu mabi atandukanye, harimo kuboreza igufa abanyagihugu, kugandagura no kunyuruza no kunyaga ivy'abandi arekuwe. Bakibaza ico Dr Christophe Sahabo kuri ubu apfungiye mw'ibohero rya Ruyigi yoba ariko arazira. Nk'umwe mu bari bazanye igikorwa c'iterambere mu gihugu c'u Burundi,
akubaka ibitaro vy'akarorero Gira Hospital vya mbere mu karere ka Afrika y'ubuseruko, mbere vyari bitanguye no kwinjiriza igihugu amafaranga atari make mvamakungu, ariko we akaba akiri mu munyororo, ariko uyu avugwa mu bwicanyi akanavugwa no mu yandi mabi menshi agiye atandukanye, akaba we yarikuwe atanaburanye. Ku muntu rero haravye akarenganyo kari mu rwego rw'ubutungane, harimo abantu bapfungiwe ubusa uko bangana, abanyororo bahejeje ibihano ariko bakaguma bapfunzwe, ngivyo bikaguma gutyo, naho umushikiranganji Domine Banyankimbona ngaba yabimenye, umuntu asigara ngo yibaza ico uyo umushikiranganji abereyeho. Ngo mu camake ngo wa muntu yabona ko nimba hagira umushikiranganji w'ubutungane kandi atabutungane buriho, ngo n'umushikiranganji wo gucukura igitoro ngo ntaco buza kumushiraho mu gihugu c'u Burundi. Kubona hamaze igihe kinini Domine Banyankimbona bamwibutsa ko Christian Butoyi yamaze imyaka hafi 9 apfunzwe kandi ataburanye, akagirizwa icaha bizwi neza ko atoshobora gukora ngo vy'ukuri, ngo uyu mushikiranganji ngo yobitorera inyishu akareba ingene ibibazo vyifashe. Ndagukengurukiye rero wowe tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru kandi bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.